mama yarakubwiye yari byagufashe cyane byafashe hari kuwa mbere ngiye banjanye mu murima gukora birafata ngiye ku ishuri cabetse ibintu mu mugongo biranka nambutse rwose nkaca mbabara mu mugongo bica biratenderamwo biraza mu kuguru haza nk'ibintu biza nk'ibinyanya birafata hama bica biziramo uko nyene bigira mu maguru yose. Ni kihe kintu wifuza yuko bogufasha muri kano kanya? Bofasha bakambuza ibyo bisebe nkaraba ko byoki jewe bofasha bakanterera nkaraba ko nokiri bino bisebe nkongera nkatambuka nkuko nawe ntambuka nkasubira ku ishuri. Amaze kumugarara atari bisebe turamuvuza arakira. Amaze gukira ubure nuho byongeye arongera aragwara hacaziramo nibi bisebe turavuza kugeza naho turya gaparasera turavuza mugabo biranka tuca tuvuga ati ko byase rero tireka tugumize ngaha munzu turabica Imana yikorera. Ibihe bitaro mumaze kujamwo na cyane cyane byo ngaha mu gihugu cyacu Burundi mubona biranse? Kubera jewe nari naniwe nujya muvyeyi yamujanye kugeza naha mugeze Igitega. Nkuko mubibona abakunzi ba Shari TV, jewe sinzi yuko muriko murabibona neza, murabona yuko ni gufa riri hejuru kandi birababaje cyane. Numwana akiri mutoya, numwana yaragikeneye kuja ku ishure, mugabo murabona yuko igisebe gitanguye kononekara. Kuri ubwo rero nahi wanje nahi wawe kugira ngo dushobore kugira uko dushoboye kose numwana tumurokore tumutware kwa muganga hako aguma mu nzu, kuguma mu nzu kubera ko please aguma mu nzu, please aguma yononekara. Yes bakunzi ba Shari TV, turasuye kandi kubaramusa nshuti namwe bagenzi mubandanya kudukurikirana ijoro n'umutaga. Ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe ahantu hose muherereye. Banyita Ali nkaba nkorera Shari TV. Uyu munsi uri hejuru tukaba turi mu ntara ya Bubanza hano bita Iburamata. Namakuru twaronse y'umwana tuvuga yuko abayeho nabi atameze neza, amaze igihe kitari gito yari mu nzu afise ibikomere, byo bikomere bikaba biriko biragenda vyononekara. Ubu abiwabo bakaba baramugumije mu nzu kubera kubura ubufasha. Rero baratwituye nka Shari TV kubera ko dufasha benshi, twirukankira benshi, baratwitura kugira ngo dushobore gushikana ijwi ryabo aho ritari gushika. Kuri ubwo rero mugumane natwebwe kugira ngo tugende tuganire n'uwo mwana, mbese wanashaka tuganire n'abamureze kugira ngo twumve mbega ni hehe hoba hari ikibazo. Reka ubwa mbere kwanza dushimire Fondation Ngoga Patrick yadufashije kwanza gushika muri kino kibanza, kuko ndazi yuko ntibiba vyoroshe, murazi kuva urugendo rwo kuva ibujumbura gushika ngaha ntibiba vyoroshe.
Fondation Patrick rero ikaba yatubaye hafi muri kino gikorwa kuva mu ntango. Mwabonye yuko twagize urugendo rutari rutoya kubera n'ikiraro carononekaye, no kuvuga yuko kugira ushike ngaha mu ntara ya Bubanza uba waciye ku bitwazi byinshi bitandukanye. Kuri ubwo rero gumana na jewe, nongere kandi ndagukeze wagize subscribe kuri channel yacu. Imana ibe kumwe nawe, hama tugende turabe uwo mwana. Yesu bakunzi wa Ashali TV, nkuko kandi twabibabwiye twaba twahishikiye kuri wa mwana. Reka tugerageze kumuyagisha nkuko mubibona ngena ameze. Ntashobora kuryamira urundi rubavu, no kuvuga ryama yubitse inda nkuko nyene kuvana n'ibisebe biri ku mubiri wiwe. Reka ndamuganirize. Mwana reka ndakuramutse bite? Witwa gute? Tete Karone. Ufise imyaka ingahe? 13. Iyi ngwara urwaye mama yarakubwiye yari? Byagufashe ryari? Byafashe hari kuwa mbere. Ngiye banjanye mu murima gukora. Cabirafata. Ngiye kwishuri. Cabeze ibintu mu mugongo. Biranka nambutse gose. Nkaca mbabara mu mugongo. Bica biratenderamwo biraza mu kuguru haza nk'ibintu biza nk'ibinyanya. Birafata. Hama bica biziramo ko nyene bigira mu maguru yose. Bica birafata bintu. Ubu rero ukaba umaze igihe kingana gute uryamye ngaha? Amezi 5. Baragutwaye kwa muganga? Yego. Hama kwa muganga bakubwiye gute? Sinzi. Bakubwiye kwa muganga ati ivyo bari biki canke barakurotse? Barandotse. Ego. Wavuze yuko witwa gute? Tete Karone. Tete Karone. Hama ku kintu kijanye no gufungura aho uraronka kape tugafungura? Yego. Utwo kurya ukunda gufungura hanini yanuduki? Umuceri n'ubugayi bwabiko. Yes, bakunzi ba Ashali TV, je ndumva umenga umwana aragerageje kwivugira wenyine ubwiwe. Murumva yuko adasa n'uworohewe. Uri kuraraba ingena ameze amezi 5 umwana nk'uyu yarakeneye kuja kwishure. Murabona yuko ari ingorane zidasanzwe, kandi iyo bishitse abantu bakarinda batabaza hirya no hino, bisigure yuko ibi bintu biba vyarenze urugero. Iteka Lionel, uno munsi Ashali TV yaje kugutemberera kugira ngo irabe ukuntu woba umerewe. Ni twifuza yuko wogira ucishikirije. Nizere yuko kugira ngo abantu bakureze baze batabarize nuko hari ico bifuza yuko bofashwa. Nikihe kintu wifuza yuko bogufasha muri kano kanya? Bofasha bakambuza ibyo bisebe nkaraba ko byoki. Nibyo shika ugakira, urumva ko usubira ku ishure atangora? Ego. Rero ndagusabye ufata akanya gatoya Lionel, siko ubwira abakunzi ba Ashali TV hariya bariko baragukurikirana, n'abakunzi b'umutima, n'abakunzi bafasha cyane, ugire ico bafashe, ugire ico ubasavye kugira ngo nabone bashobore kugufasha, kandi uvuge ubareba kugira ngo babone uwariwe. Jewe bafasha bakanterera araba ko nokiri bino bise nkongera nkatambuka nkuko nawe ntambuka nkasubira kwishuri. Yes, bakunzi ba Ashali TV, uyu ni umwana akiri mutoya. Umwana novuga yuko yarakiri muri primaire, yarakeneye kwiga kandi ntituzi icyo azovamwo. Ashobora kuzoba umukuru w'igihugu, ashobora kuzoba umushinga amateka cyangwa akamushikira nganje. Kuri ubwo rero wowe uri kuradukurikirana muri kano kanya, turagusavye yuko wogira ico ukoze. Wogira uco ukoze utaravye ngo ni kanaka, utaravye ngo ava mu yihe ntara, utaravye ngo ni ikintu ki. Ico woraba nuko woraba yuko ari umurundi gusa, umurundi wakazoza kejo. Je nta majambo menshi mfise yo kuvuga, ariko wewe kuba wavyusa no munsi, kuba wiriwe,
si ku nguvu zawe ahubwo ni ku bugombe bw'Imana. Kuri ubwo rero ibyo byose Imana yagukoreye, ubwo buntu yagukoreye, gerageza ku byo ushoboye byose ugerageze kurokora ubuzima bw'uno mwana. Nizere yuko atari kararira gusema. Iyo urinze ubona umwana angana nk'uku wenyine agashobora kwivugira akeneye ubufasha, nizere yuko ata bintu by'umufyinato biba birimwo, ahubwo aba akeneye ubufasha bukwiye. Mama, nizere yuko ari we mama wa Lionel. Ni jewe mama wa Lionel. Ku mazina bakwita gute? Banyita Bigirimana Georgette. Yagerageje kudushira ku ncamake Lionel ibintu bijanye n'ingwara ziwe. Nawe urashobora kuduha umuco ukwiriye kuri zino ngwara ziwe? Yego, uwo mwana wanje yafashwe afunze umwaka n'amezi 7. Agitangura gufatwa turamuvuza. Yafashwe afise umwaka umwe n'amezi 7. Tuca turamuvuza, agifatwa twaramuvujije yamugaye atambuka, mugara atari bisebe. Atari bisebe. Amaze kumugarara atari bisebe turamuvuza arakira. Amaze gukira ubure nuho byongeye, arongera aragwara hacaziramo nibi bisebe. Turavuza kugeza naho turya agaparasera, turavuza mugabo biranka. Tuca tuvuga ati ko byase rero reka tugumize ngaha munzu turabica Imana yikorera. Ibihe bitaro mumaze kujamwo na cyane cyane byo ngaha mu gihugu cyacu Burundi mubona biranse? Kubera jewe nari naniwe n'ujya muvyeyi yamujanye kugeza naha mugeze Igitega. Mubona biranse? Tubona biranse ca turarekerana. Ariko uko biri kose muri ko muragerageza kumuvuza, abaganga hariho nk'ivyo bababwiye yuko ari ingwara yo birikira va kuki? Nabo nyene ntibayisobanukirwa. Uboneke yuko vyo bari nk'ibintu vy'ibirozi cyane. Yego, ni nk'ibintu vy'ibirozi kwera hazi ibivyimba twaca tubona biraturitse, haza akamera nka kujya ko umuntu yahiye, twaca tusanga hashishutse hakamyoka hagaca hatabuka. Hama nko ku bintu bijanye n'amasengesho mwamware gerageje kumujyana mu masengesho? Twaramujanye menshi gose kuko tware kuva mu kwicenda ari mu mashengesho, cha turamukura rero. Nahone nta cyavuyemo. Nta cyavuyemo muga gusa n'imitende kuko Imana urazi kifasha. Mama, uno munsi ya Shali TV yaje kubatemberera kugira ngo mugerageze gushikiriza ijwi ryanyu, kuko iki ni cyuma novuga yuko gishikana ibikorwa byabereye ngaha bishobora gushika kure. Ni kihe kintu ushobora gusaba abakunzi ba Shali TV, mbese wanashaka n'abakunzi b'u Burundi, aribwo Burundi duhurukiyemo twese, burimo Lionel, burimo nawe we na twebwe, ni kihe kintu ushobora kubasaba muri kano kanya? Nabasaba yuko boduha intererano kugira turabe kumwe twomuvuza agakira agasubira ku ishuri, kuko uwo n'u Burundi bwejo. Kukuntu mbonye ameze, nukuvuga ajyama nkuko nyene nta yindi position ashobora kujyama? Yaguma yubitse induko nyene misi yose. Kuvuga kuva ico gihe cy'umwaka umwe ivyo bikomere bitanguye kuza bitandukanye nibi yatubwiye yuko babimaranye amezi 5. Nuko nyene yarajyamye uko nyene? Yaguma aryamye uko nyene ko bitakunda ko yicara. Muncamake mwasavye ikintu bo bafasha, niyihe mwifuza imfashanyo imeze gute muncamake? Imfashanyo yo kurondera kungene twomuvuza. Sawa. Bakunzi ba Shali TV, jewe nizere yuko mwagerageje kumva byinshi bitandukanye, haba kuri Lionel cyangwa kuri mama wiwe. Sinzi yuko mwodufasha tukabereka abakunzi ba Shali TV ntibahave biyumvira yuko vyo bari ibintu bitabaho, ahubwo ari ibintu vyo tukabereka kugira ngo bashobore kumubona. Oh my God. Oh la 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 la. Oh my God. Wash. Bakunzi ba Shali TV, je ndibaza yuko ufise amaso yabonye canke wumva yuko yohashika ni Bubanza, ni biti Buramata, ugeze kwiranda
ushobora kuhashika ugasaba adresse bakahagushikana kugira ngo ushobore nawe kwirabira. Hino niho hari igisebe giteranya ubwoba, ubundi bwo ibi byo ngaha nivyo novuga yuko mitende, mugabo hino hari igisebe giteranya ubwoba, igisebe kitameze neza. Kuri ubwo rero bakunzi ba Shari TV, je nizere yuko ni ibintu bigoye cyane, ibintu bigoye gutahura. Mama mufuke Lione, nta kandi kajambo wifuza gushikiriza abakunzi ba Shari TV twaba tutavuze? Oya. Amapore wihangane, iki ni ikigeragezo Imana yaguhaye, mugabo hajya Imana umuntu wese haye ikigeragezo nuko aba mukunda. Hama reka tugushimire kuri kano kanya waduhaye siko. Ego. Mama reka tugushimire, je nibaze yuko hanyuma umuntu hari ico yaronse mwovuga nk'utu nimero twanyu hajya, nimba araka nimero mufise ari nk'umuntu yaronse ikintu agashobora kukibashikiriza. Ego. Ubwo nomero je kuri ntazifashe zizunye niwe yozivuga. Vuga nimero zawe Lionel. 67 41 45 87. Zisubiremo. 67 41 45 87. Yes. Bakunzi ba Shari TV, je nizere yuko ibintu byose biri mu muco. Nizere yuko inimero hano mushobora kumuronka ko habi telefone hita niyo nimero icamwo, nimero icamwo canke nk'imbari akarimi kashi mwagomba kumucishiriza ko murashobora kumucishiriza ko navyone nta ngorane. Reka rero tubashimire twongere kandi twikebanure, hama bashobora kumucako canke natwebwe mukaducako kugira ngo dushobore kuhashika ngaha. Kubo bizogora kugushika turashobora kuzobazana, ico si kibazo. Hama rero murakoze cyane, fasha na wewe warafashijwe. Yari Ali kuri micro, inyuma ya kamera naho twari kumwe na Kante Boy. Murakoze cyane.